matunda juhudi. Yes, reka nongere ndabaha ikaze bakunzi ba DFTV plus 257. Ni kaze ni karibu kuri umwe wese asanzwe aherereye. Ni DFTV, Facebook, Instagram, mbese no ku rubuga rwacu rukuru rwa YouTube. Reka ndayibutse ikintu kimwe, gira subscribe, like na commentaire tubandanye kubana nk'umuryango munini. No musi twakuzaniye cya kiganiro cyawe nyene ukunda mbese usanzwe unemera. Ndi kumwe na bamwe mbese basanzwe babikora neza. Ndi kumwe na El Hadadi. Asante sana Mr. Ntare, muri kumwe nanje jenyene, dore kumwe n'abatumire babiri. Turi kumwe n'abatumire umwe ku ruhande rw'iburyo bwanje cyangwa rw'ububamfu bivanye naho ndabuherereye. Ndi kumwe na Bifes on the floor, haba kumwe na Quelos Upendo. Ari uno musi twashimye kwa sana muri studio. Hayakusi. Mr. Hayakusi yundi nawe ngo ya. Baradukuri. Mekaribia. Quelos, welcome. Asante sana. Ikaze wiyumva amahoro, wiyumve kuri muhira. Ya, asante. Mbese wowe winjiye mu mwuga ryari tutaraja kure? Nibaza yuko natanguye kwinjira mu muziki 2014. 2014. Yego, niho natanguye. Bivuga ko imyaka 6 igiye kurangira uri umuhapera. Umuvuga butumwa. Natanguye gukora indirimbo, niho natanguye kwinjira mu iyo game. Yes. Ntangura kumenya ibintu byinshi kuko urazi yuko imbere ko umuntu agaragara hari ibintu abayanje kugira gitumye. Turumva ko umaze imyaka myinshi muri game. Ni giki wowe umaze kuronka muri game uvuga ati je mu myaka amazemo ndamaze kuronka ikintu kanaka. Urazi aha kw'isi umuntu wese yari karabaha ikintu kiri muri we yumva ryohewe. Ikintu maze kuronka gisubira ibindi nuko ubu unyahamwe ngeze ndiko ndabaho my real life ndiko ndabaho kunategeza kubaho kuko nategeza ubayeho kubera umuziki kubera umuguri kurakora umuziki no simbaye kubera umuziki ahubwo ndiko ndabaho umuziki like ndiko ndabaho umuziki apana mbaye kubera umuziki ahubwo ndiko ndabaho yes muri kazoza urabona kuzobaho kubera umuziki sanzo nzobaho naho umuziki wowe hari cyangwa ndahari nzobaho Bakera kugira ko aho kubw'Imana Quelos asanze akijijwe kuko turumva ko usanzwe ukora muri gospel yes rero wakijijwe wakijijwe kimani mani duha umuco mani wakijijwe iki iyo terme ngira ni kirundi nyene yaje kugira ishobore gutuma umuntu ndazi ariko sino kuvuga ko nakijijwe bisigura yuko nakiriye ubuzima bw'Imana wakiriye Yesu nk'umwami nakiriye Yesu nk'umwami urumva hadadire ubwo buzima narabwakira hadadi narabwakira kubera nta terme sinzi ihari bakinisha ko nakiriye Kristo barashaka kuba ari umukristo Bifes ashaka kuba ari umukristo urashaka kuba umukristo urumva rero twe dutandukanye nawe mani kuko we warakijijwe mugo twe niturakira yes turi kumwe na Ayakusu Bifes on the floor best rapper ayo yose n'amazina yose umuhamagara kwitaba karibu musaza mu muryango munini wa DFTV. Merci sana kabisa. Bifes on the floor ntaraja kureka mbanza ndakubaze hayize imisi 2 hari ikintu shize kuri Facebook yawe cerekana ko hari ikindi gikorwa giye kuza vuba hajya washatse kutwereka iki twe nk'abantu basanzwe bakurikirana umuziki mbese n'abafanzi music ya ni projet y'undi muntu twakoranye n'umuririmbyi yitwa Efrem. Yes hama twarakoze na clip urumva ijya ni cover ya coming soon mugabo sinzi umunsi zosohokerako uretse ko wenyine kubera ari projet yiwe azomenya hisohokera ijya ndirimbo mwogeragaza kutubwira title y'ingene izoza yitwa yanditse ko too late yego iranditse ko muri coming soon nyine yakubusu hayatubusu maze Bifes indirimbo isa niya tumye niyumvira ibintu byinshi kubera wazungurutse ubuzima busanzwe kuri ibintu biriya bimwe kumbure mu Burundi abantu benshi tudakunda kwitaho mu Burundi hari umuntu yambwiye ngo ivyo bintu byanyu ngo muvuga ngo uyu muntu ngo yanditse iki ngo mistari ngo umuntu yumviriza mistari ashavuye ngo mugango yiryoherera uyumviriza beat kabisa bimeze ngo kiratambika mugaje rero ngira ubuzima bwarangoye nasanze cyane ko ubuzima busanzwe bugoye kubera rero ubuzima giye kumbure bwangoye lyrics ndazumviriza mani uribuka na hirya yejo sinzi ari cyo twavuganye na Bifes ndavuga nti wontiza twa turi lyrics twa ndirimbo mbe nisomera kubera iki ni vyiza nshobora kumviriza indirimbo nanyo yugwagwa nawe uri urukundo urabizi kumbure kw'isi bibona canke narushe sinumva icyo umuntu yaririmbye ariko uno musi turi hano rero kugira Bifes abakunzi ba DFTV ashobore kuba agerageze kutubwira ukuri yavuze iki amubwire ntari cyo yavuze kubera twatubwiye ko hatuhusu wakati nyimbo mani nibituraba mani kandi mbere tuyumviriza duha umuco bari duha umuco oya je navuze en general kubisanzwe kw'isi ngaha tubaye mu bagenzi n'ibindaba bo ntabikubariye ntibikuraba uretse abimenye naho mani abimenye kubw'urusaku ntibimuraba
ariko ari je nabimubwiye biramuraba harimo akantu urumva rero muri no si tubayemwo turafise ma famille turafise abagenzi turafise abo dukorana turafise abo duhura mu ibarabara bose bafise ego sawa mushwana byose baruzuye bafise mind zitandukanye rero izo mind zitandukanye usanga umwe wese afise ingena meza hari abanyarusaku hari umuntu yibagira n'ivyiwe ugasanga yicaye ku vya dadi canke ivy'iwawe canke vya Quelos nga ugasanga afata umwanya munini wo gukurikirana ibintu vya naka ivyiwe akavyibagira nka kujya par exemple wumva twebwe ugakora indirimbo ukazumva indirimbo vraiment wapi kabisa nta kigende ifite amajwi y'uburofa mix nimbi aho rero uri kwarabijija n'umuntu atazi n'umuziki YouTube ataranajara atarinjya no muri studio n'umunsi wari ubundi ukumva ariko aravuga ibindi bintu abana ukumva nyene afise ukuri kwiwe kuko umwe wese avuga icyo ashaka man ndacakubwira rege ne example commentaire ziriribe commentaire umuntu arazire kuri ndacakubarira iyo example ni example natanze hariho n'ubundi buzima usanga umuntu yakwicariye kabisa nakayambara nabi erega barabire kuri kandi mu hari nk'abasitari kugira babaraza none ka blast nisikilize kwanza kidogo je nanje kwera ntarashikaho nshaka mbanza mu ndeke urumva ukumva wowe uri kujya imihari ngo adadi yavyibushe vraiment ko wapi ngo rasarisha eske none erega marenge cyo icupuze ntaguciye naravuze nti umuntu atanyondaguye igihe nari nonza ntazabazo uretse nico umuntu akidoga avuga ngo naka ngo yavyibushe sivyo ukamengo hari inyama wamwivye ukamengo hari inyama wakuye kuri we sasa wewe birabe uhite kurabura abahigi wewe nimba waronze si dadi yabigize oya wendelea tu na kazi zako ubirabisha amaso wibandanirize rero je nanje solution natoye muri rya ndirimbo nahejeje mvuga nti impumyi nikangwa n'umwiza kandi agatsintsiri ntikaje imbere urumva bisigura yuko jewe nsipoze yuko ivyo bavuga byose atana kimwe numva nkibandaniza akazi kanje wowe ni wafata umwanya wo kugumunkurikirana uzosanga wataye umwanya kuvyi wanje vyawe vyacerewe urumva nariko na ubundi ko natambuka rivasi uhindukiye urumva kuguma inyuma nye nawe uhindukira akaguma inyuma karuhuka nariko nasubira ntambuka naho nsubiza inyuma umugongo inyuma hari nyaho imbere ni uri oya yes yo ni indirimbo aya kusu by Bface mbese ari ni indirimbo Bface yaheruka gusohora best rap Bface ni indirimbo nziza you have to define ushire muri cadrage tumenye ni best rap in Kenya ni best rap in Kenya mbese yavuze ku baraperi bo muri Kenya cyo warakoze sinzi ko wowe inspire kuri best rap in Nigeria calligraph cyangwa wowe warashatse kumwereka ko naho ari best rap hehewe mu kiganiro giheruka Bface yarambye ati je hose ndahari kuri we muri Somalia nta limite ngira no muri Somalia ese yaravuze ngo na Nyanshiske turetse nico muririmbyi ntagira limite umuririmbyi ntagira idini umuririmbyi ntagira idini kandi Quelos Upendo ngo yakoye ko ririmba yatubwiye Quelos yabitubwiye neza umuririmbyi atagira ahantu ya partner umuririmbyi n'umuvugizi w'abantu bose haje nashobora gutanga message ishobora kuvuga nk'ibibazo vyabaye muri South Africa sivyo nivyo natwe turabyemeza umunyagihugu waho nkamuremesha ndinga bivanye n'ingene naririmbye peut-être mu rurimi yumva urumva bisigura yuko ndi umurundi ariko ndumva neza ko ndiko ndavugira umuntu wo muri South Africa bisigura yuko rero umuririmbye nta limite agira ejo je numvise ndigonda disinga abasomaliye nuko bataririmba naco yo bihari oya iramusi habaye par exemple nta kosa ririmo rero urumva ijya ni inspiration narumvirije kuri Rege numvise Bface yavuze menga cyagukoze ko kuntu ko murimvye dakwiye kugira idini none nka uririmba gospel ico kintu uririmba gospel uyu aririmbira abantu na je nta dini fise of course adini office sinadini nagira umukirizo asenga imana tu sinadini yani ivyo Bface avuga uramushigikiye none hari dini ibintu byose avuze Quelos uzogende kurapa mu musigiti niko muzaje kurapa mu musigiti uzogende kurapa mu musigiti none hari eglise basinyisha amakontra oya iryo ntari ba none ntari riho rero urumva ugiye mu musigiti ntiworapa Bface none najya ari baba ariko baravuga slam nijya ni rap n'umukuze wa rap ivyo nivyo yes navyo twari tuzi aya no kwivuga amazina ni biri muri ntuze ya kategoria rap ico ndagitabura kubera uravye ibintu bigize rap bwa mbere hariho lyrics
yes umuntu atigeza kuba yanditse ikintu aza kurapa kandi barandika cyane neza barandika cyane rap bihinduka kuri irya ntuze gusa nyene kugishiramo flow nihiza kuba rap kubera wowe wagiye gushobanyaguza beat ngo ucandika ikintu wanditse just ni lyrics it's like rap is a kind of poetry kabisa nka poesy iri ngaho ushobora kuri libre ni poesy mugabo urumva rap iza kuba rap kubera ari poesy yabaye rythme ndivyo urumva ataraje muri rythme ni bijyo cyumva slam nibaza ko aho cubona abantu basra master basra mel pro bariko barakubwira cubona kanya kantu yes bifesi ijya ndirimbo waragerageje kuririmba abahaperi bo muri Kenya hari ubutumwa woba waragerageje kumva bwo bwaravuye hariya hoba hari umwe yakwishuye canke woba waronse message uvuga ati ubutumwa bwawe twabwumvise very soon tugiye ukwishura bona azumvirije abakenya rega sico kimwe n'abarundi sico kimwe n'abanyakanyosho canke abanyakina canke wayikoze kugira wironderera ubugari gusa umva man oya kinama n'abanyakanyosho n'ibindi gusa urumva abakenya baratahura challenge cyo baratahura umuziki wa rap cyane gose kurusha n'indi midiyo n'abantu bari hejuru cyane muri Kenya n'abaraperi urumva mu Burundi hari hano tutarashika mu Burundi hari hano tutarashika nk'abakenya bo bamaze kudutera inindi ntabwo tarabashikiye ivyo ni wabwirigura nabibaza kubera ko nibaza bamaze kumva produits zabo ukabona ibikorwa vyabo umuziki wabo ufise support irenze urumva sinzi ngene no bivuga rero baratahura nka support ikwiye inde mwebwe ni kuvuga ko support ikwiye wowe urumva ntavyuzi oya mugo namwe murabaririmbye mu bandi oya ndakubajije we nawe kuri muri entertainment navyuzi urumva iyo support umva turi satisfait kabisa ntangorana mugabo bifesi tutaraja kure aba baririmbyi bandi bariko barakora yindi midiho dufati kuri aba baririmbyi bariko baraduga hari yani mu management agendera barondera ugasanga abantu bagendera bafashwe no kugiye gutandukanya mwebwe nico kibazo mwamufisa abantu babasunika ni mubura cyane mbega buya hajya niki nibajye abantu umuntu ashobora kuza akavuga ati reka ndagufashe muri ibi bintu uri kurakora ukunuko agaca mufasha gute kusa umpunga abo bantu wabanyereka nanje none we nawe ubona ikibazo tugire amaze ibintu duhiriwe duhishije yarabaye muri management mwito management umusanzwe kumbure dushobora kuba tutabitandukanya na sponsor umuntu ashobora kugira umuntu aronse umuntu amusponsoriza byo bavyiza kuronka ujya muntu yitwa management ashobora kumushiraho imipaka yo gukora akazi kiwe hariho management cyo nemeza jewe antakel hadad ndemeza ko management zo mu Burundi ziri mu bididimiza umuziki wo mu Burundi ico ndacemera mfatiye no kuri ico sijeje nyene ndavyemeza na bifesa aravyemeza oya uretse nico ikibazo tugira tuba dufise mind zitandukanye uri mu gashoke jewe mbanje kugira ngo ntere imbere ndonka ivyo ntigeze ndonka ndi je nyene yes ujya nawe agukeneye ka ahubwo kuba umustar kukurusha wewe urumva ujya munaje gusunika ati kurondera ubustar kukurusha wewe kenshi la majorité niko bigenda ngaho tubiyamirize mana abo bantu tubiyamirize urumva ntavyo uzoshobora kubera ko bafise power zabo kandi urumva bafise ayo mahera none ko adakora ivyo bikorwa ngo tubibone by'abandi avyo baririmbye babo ujya n'abaciriyemo aha twese turi abantu bakuze bacumwa ni mu kirundi ngo amataba yasabiyo bayasesa ntibasabiyo bayakomba komta ntushobora gukura ikintu kujya mu ntakeneye bakeneye ubustari ntiwo mugura kuko none nawe usangira inyama n'uwiyijya nta usangira inyama n'uwiyijya kubera ko nzi neza nimba urazi iswingi zirimo iyo usangiye inyama urana kenshi mu rubanza iyo mushaka gufungura hari ukuntu bashira ku nk'inyama nka zibiri ariko umucero ungana uko wishakiye umengo ni umusozi wa heha kandi nivyo bibatisha kandi misi bazo nyumve cyane cyane nariko ndavuga ko iyo usangiye inyama n'umuntu atayijya aho urajya umucero ukawuheza ukavuga akanyama ndagahereza araza ndaka ukajya mu nyuma ndakajya mu nyuma pima usangiye n'umuntu reka nduguya uvuga ati ava yintanga una profite hapo sasa rero bisigura yuko nta kuntu umuntu yoza kuguhereza ibintu nawe akeneye nibishoboka birumvikana je rero nico gituma ndakubwira hariho abantu ba sponsoriza n'aba manager aba manager natwe turabafise kubera ko je nawe urashaka kuba manager wanje ukanyerira tukambwira ati blaza dukora ukunuko mukaba umuntu ya sponsoriza avuga ati ndafise imiliyoni 200 dukora ukunuko ubona gute uri ready hama rero tugapanga plan ingene dukora mugabo uvuze ngo manager bese uno mwanya twaturiko turavugana bifeso bari umuntu ariko aramufasha mu bintu by'umuziki byerekeye agafaranga ntawe hari
naho hari uretse umugabo woza arahawe ikaze nta kibazo vraiment azaniye ivyimviro vyiza binteza imbere nawe ne bikamuteza imbere bien sûr urana ibi binyobwa biri ngaha umuntu yabizanye aratahura ico imedia isigura voilà ikimaze ni DFTV nuko nimbazi rero DFTV ahishikana amajwi ahishikana ivyiyumviro arazi yuko ni inzoga ngaha bategerezwa kurara ya iyi ni Crown Royal yahisemwo ko DFTV ishobora kuba brand ambassador cyo gutuma n'umutuma tubararikira buri gihe urabizi namanda bikubwira hari undi utaborera no munsi kuvuraba hariyo akavinyu barabikoze nejo bundi arabakaji mu Ingo Club barayifashe ku mugongo cyane nanje nashitse kubashigikira rero bisigura yuko umuntu wese atahura nka kaburundi barakika uri arakijijwe urumva bisigura yuko rero iminsi yose hagize abandi bavyimvira nk'uku turafise ahantu umuziki wacu woshika urumva umuntu wa business arakeneye visibility umuntu nawe ujyanye nawe n'izina giwe n'ibikorwa vyiwe arakeneye kubeshwaho niyo talent bifese ntabushiriyemo ivyo uno munsi biraba abantu baridoga ko kumbure ngo abanyamitahe ntibazana mu imitahe mu buzi turiko turakora nta ngorane canke nta kintu wowe ubona cyo bakibura mu artiste ku bijyanye no kwibranding ubwabo ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati umuntu naho ndamushaka amahera ngiye guta amahera yanje kandi nanifite ibindi bintu yakoresha birashika ugasanga umuririmbyi rega ni iki kintu cyo kuba twama turiko turatukanira ku marezo sociaux kiratukorora sana ivyo biraba urumva bamaze kubona umu artiste akomeye abanyagihugu bose bahanze amaso kabayidura umuntu nk'uyu yafise iryo zina ofise iyo power mu gihugu cyose canke n'abari hanze bose bakagukurikirana ndazi kino kiganiro hariho nabo hanze Australia America na isi yose rero jewe nta control ya majambo nza gushikiriza public hajya hari abantu baturezona sana bakaraba ati umuhungu mu mutwe vraiment afise ivyondo canke uno muhungu arafise ico yokora muri societe baraturezona bakaraba ati none nk'uyu nubundi nuwoshiramo umutahe wiwe wopfa ubusa kandi umudandazo wari wese atari so urumva akinira yuko investisa hama yunguke kuko wewe nta nakimwe mupfana gushikaho yokuzanira amahera za kononeka hari gihe rero ushaka no kurondera umu artiste kamubwira dukore gute none kubera hako hari umuririmbyi umuntu afite amahera ya miliyoni yiwe yumva neza ko umuziki ntatahuri yuja ni yuva ariko wewe urabizi urazi ingene umuziki wawe ugurisha urazi ingene mushaka kugira uramushikira ukamubwira ati jewe uzanya amahera ngana kunuko ndumva neza mu myaka ingahe twoyagaruza n'inyungu zirengako ukamwereka inzira zose acamwo akumva neza kujya ahora arangura ibitoki canka karangura imiduga yuko nawe woja muri kijya kibanza akunguka yiwe nawe ugasigara nayo iwawe ariko ivuze gikomeye cyane uvuze ngo gutukanira ku marezo sociaux no munsi turi kumwe n'ibindi muntu kumbura ivyo gutukana bidashobora kuza ni cyane kuvuga ko yakijije Quelos Upendo n'umukiza mu mugingo bwiwe uno munsi urabona rero hari umuntu bifese aravuze ikintu cize ko kumbure ibintu bishobora kubera ku marezo sociaux bishobora gutuma vyonona izina ry'umu artiste bivanye na branding abayihaye bigatuma atashobora kuronka umukiriya ashobora kuvuga ati uyu muntu no mukoresha iki no yumvira mwiki uno munsi turi kumwe n'umuntu wa gospel Quelos Upendo dusanzwe tumenyereye wavuze ati je narakijije narakiyese umwami no kwiza bugingo bwanje mushobora gutukana mushobora kugira iki kumbure niba warakijije kuri kwera hariho n'abandi bavuga ngo hari abakizwa bavanye bagiye kurondera udukobwa bagiye kurondera udufaranga ivyo byose birabaho ubu nawe natubwire eske bimeze gute wewe bizize inzigo Quelos dufaranga mu muziki babiro bako tubona hari abantu baza bakugana bakubwira ati dukora uko kubera we uri umwana w'Imana twese turabana w'Imana siko bifese cyane yes wewe warakiriye agakiza nshobora kundekonera dukora uko birakora jewe nibaza yuko ubwa mbere na mbere ndatahura nk'umu artiste yuko hariho igihe c'umubivyi abiba hamakagera igihe cyo kwimbura nk'umu artiste harayabanda atahura yuko nta bibiliya ngaho wumva karimu hari amajambo y'Imana anje ndumva mwaka atahura yuko nk'umu artiste ntegerezwa peut-être muri no mwanya ndimo ntabwo arashaka kubona menshi ndiko ndinjiza mu muziki nta bintu byinshi no bwango ndiko ndinjiza pole tuve urayashaka canke ushaka gushika mu butumwa umu artiste wese ko Yesu tuza no kugira ubutumwa bushike ahantu ko Yesu atamahera yakorera ukaba wakurikiye Yesu kubera abakizwa
nagize uko muri twamugira avuga ati ni James na nukuri n'ubugingo ntaho uzoja kwa data tamujanye uno munsi ukaba ruvuga uti reka nanje nce mu makanda ya Yesu ntango utumwe ndabishije mu ndirimbo mu Yesu nubwo atamahera akorera hari umunsi yagomba yinjire mu gisagara bamusavye ikode kandi yabanje kurindira gato yibaje kuyaronda gisagara c'Igitega cyane kugira wabe yaragiye mu munsi mukuru wa Pasika nta gihe nawe yapfa yavuze gute DDF TV. Tunda juhudi